Turabaramukije mwese abakunzi bamenya n'ibimedia nkuko remo bimenyereye kuri micro ya mbere ni Blaise le journaliste international emblématique imbere ya kamera naho murabona ko twovuga mu influenceuse bamwitwa Annie Smith turaguha ikaze mu bwami bwamenya n'ibimedia wongera widondora n'abadukurikirana. Murakoze izina ryanje banyita Annie Smith niryo nkoresha kumbuga cyane abenshi abakera na benshi muranzi sinovuga ngo ndi benshi gusa abanzi baranzi so abandi mu influenceuse cyane gose hama Annie Smith iyo uno munsi abandi bantu bakumvise nk'umwinfluenceuse wowe kuri wewe biguha image nyabaki cyangwa muri society abandi bagufata gute mu gihe bumvise uri umwinfluenceuse? Bon harabifata nabi nande bifata neza ariko je ndi proud navyo ncoba bintwaye mbarumva nezerewe navyo. Cyane gose hama rero Ani bamenyereye ko abantu baba influenceuse kenshi abari babantu bivanye na kujya kuntu hari abantu bakunda kuvuga ati buriya bene bari y'abakobwa bakunda gusaba ama service bajya usanga bari mu mahiganwa murantora muragira ibi babari babakobwa aho ukenereye ko mujyamana ubaronka eske nivyo bo biravana rega umwe Jean ivyo mwibaza sivyo twe tuba sivyo bari iwacu twebwe oya twe tuba dusima twe turabikora kuri nitwe tuba tukuze ya ico rero nico twashaka kumenya yuko ari byo canka atari byo yuko umukobwa w'umwinfluenceuse aho mukenereye ko mujyamana rana none Ani tuvugana kuri nkuno munsi mbe urakunda gukurikirana entertainment yo mu Burundi cyane Instagram ya turashaka rutubwire mu bastari bakomeye ngaha mu gihugu n'inkandufatira ko nk'icitegererezo Satbi mu bahungu ni Satbi Satbi kubera iki Satbi nyine n'umuntu nyine arakora cyane atitaye ku bintu abantu bavuga ya turashaka rutubwire hagati ya Satbi na Dramati kuri wewe ninde ari wa mbere ninde ari wa kabiri? Satbi hama Dramati nawe ntabirenze koma kubera iki ko ndibuka ko nigeze kubona ikindi kiganiro handi hantu wigeze kuvuga yuko Dramati is the first hari mwabige binyine Dramati namufana ariko nta byatari man byari biganye ahubwo ushobora gusanga arandi mwari muzinanye oya nta bintu birenze gusa Dramati ndibuka Dramati Jean ma 2023 24 umunsi nangura gusohoka Jean munja mu birori nari nagiye mu kirori ca Dramati ya kandi aramufana cyane kandi nyine yaraharawe cyane ya uno munsi rero turiko turavuga abakobwa baba influencers nibaza ko muba muri abantu bari actualize bakurikirana ibintu byose hafi uno munsi rero turashaka kutubwire hagati ya Fizo na Roriro we muri abo baririmbyi babiri ninde kuri wewe ari very fast gusumba ubundi? Fizo kubera iki Fizo? we ni kingi Fizo Satbi kubera iki? Nyine Satbi ndakunda ibikorwa byiwe ndakunda nyene ngera meze Roriro Mukombozi Mukombozi kubera iki? Mukombozi nyine Jean ibintu akora nyine ni byiza cyane kandi arakunda igihe guciwe ya mu ndirimbo ziheruka gusohoka vuba hari indirimbo nyinshi zitandukanye zahaciye ba Dramati barasohoye ba Mukombozi barasohora ba Fizo barasohora ba Satbi barasohora aba Melanine barashira hanze eske muri abo baririmbyi bose uno munsi nka Ani mu ndirimbo zamuryoheye ni yihe yovuga iri préférable gusumba ba indirimbo yanyoheye ni Satbi Jean aheruka gusohora yitwa It's Okay ndimira ryo cyane yararirimbye basi iyo ndirimbo nyine sonse nyene bivuga ntitumumenyereye kujya kuntu Jean aririmba kandi abantu benshi ntabwo iyo ndirimbo bayizi cyane uyumvije Jean ukuntu yumvira itumenga ntabwo ari Satbi ariko iraryoshye cyane umuntu wese uyivugira akayumva avuga ati indirimbo iraryoshe hama indirimbo yitwa Inside ya Melanine uramaze kuyumva Melanine Rinoji bawizi ntabeshe nta ndirimbo za Melanine numviriza cyane hama indirimbo yitwa Ntagatima ya Dramati ndayizi indirimbo iraryoshe canke nimbi iraryoshe nyine Dramati ari indirimbo zidukorako cyane nkatwe turaba single girl hajya uri single cyane aho ni sawa koma nyine nyanguje ntabwo ndana none ubu nkunga gukeneye ko mwinjira mu rukundo kwani ntibikunda oya kubera ntabwo nshaka nyine kubera nibi ntabwo nshaka kujanga mugavye yarigeze kukubako rimwe buri office umu ex umwe none abandi nyine twarabeshanya ariko byukuri numva
ya hajya kugira ngo umuhungu bishike ani yumve ko umuhungu atakimukunda afatira kuki kugira ngo umuntu mwakunda numvuge ati jere ndayamanitse ivy'inkundo je nawe turahejeje boje yo nkunda n'umuhungu Jean cyane sindamusaba sindamusaba ukunda abahungu bakunda udusurprise babibwiriza arabyibwiriza rero iyo ngiye Jean ntango kubona mbudira umwanya ikintu nkanda kwimusamba abona umenga nyene byahindutse aho nyene we ukiri ngaho ni giki umuhungu yo gukorera kigatuma umuheba gatuma ndamuheba kumcitinga yanje ndafuwa cyane pe ni giki umuhungu yo gusaba kigatuma umuheba ngiye turyamana Tiesiri yuko utarajyamana n'umuhungu uramfata sifoza n'ibindi ntabyo urafite video ntabyo ndakora niyo mpamvu no musi tubikwibarije ubwiza ukura bariko badukurikirana ani nisugi yumusugirane yego I'm seriously lahira sawa ayo makuru abaratwandikira muri commentaire baratubwira hama ani numwe influencers kuki utaja kwiyandikisha mwirebe best influencer ndabitanguye nabonye Jean akora Instagram yanje abantu bankurikirana 11k nabonye menga nyine no kwinjira nyine muri game kako nyine ntakirikira amfasha shaka kwibyaza umusaruro none ani turashaka kumenya eske wewe nkubu twarabonye la fois passé uboneka mu ndirimbo zitandukanye hari indirimbo ya letipe bari abatipe babitwa gute indirimbo twabonye wagitingamo uri SlayQueen video hajya inspiration kugira ngo wumve ko ubu mu Queen video iba yaguhereye bonyene ndakunda Jean nyene nkunda nkora ikintu kindimo ubu nyenda shobora kuvuga ati ndashaka kuja muri video ejo nkavuga ati shaka kuja muri video kandi uwe just so kutanda kora video bizovana n'umuntu tuzoba tugiye dukorana bo nkubu abastar urabona bari kwinshi kandi ni benshi mu Burundi we nkubu ani umuntu amukeneye kuja muri video ye yofatira kuki kugira avuge ati umustar no mwitaba nje muri video ye ba video nkiya dramatic bivanye Jean n'ibintu n'amainge nakora no jam Melanine Satbi Satbi no jam Fizo Loliro Mukombozi abandi ni nkabande ho jam Linoji kubera iki nyine yarimbe kirimo turi romantique nyine simbashaka basi ibintu byo kuvunana kandi nyine nawe ari romantique uno munsi mu bamenyesha amakuru bo kumbuga ngurukana bumenyi turafise nkabo twovuga nka Landry Promoter na Starboy the Ship muri aba babiri wewe ni ndari preferable kuri wewe Starboy dufise n'ibintu duhuriyemo dukora donc niwe ari imbere ya Landry hama simbizi wasema vumba na Landry abagenti tuzenga tunabavuga ya hama ani turashaka utubwire mbega hajya ani tutabeshanya afise nk'imyaka ingahe ushaka kumenya imyaka yiwanje yes jeje nyene nshaka kuyimenya n'abadukurikirana apana ntibashaka ivyo kubesha bashaka kubabwiza ukura abadukurikirana afise imyaka 19 19 urafise na karanga muntu ngira anniversaire la 5 août ahavu barama gato araseseka hama ani hari abantu benshi nkubu bashaka kumenya ani ninde exactement avuka izo wanje bizobacanga narababwiye karabaye izo wanje bizobacanga cyane koma konyene gusa abantu badukurikirana bashaka kumenya ani nimvukira n'umunyagitegano mwo kugasaka ani yavukiye mu gihugu cyose turago abanzi baranzi hama ani kuri uno mwanya bahe mu kigobe mba mu kigobe hehe neza na neza adresse bo mu kigobe umandukanye kwa Gela Jean impande ya Saint Joseph Polyclinique yari adresse ushaka kumenya iwanje ndaguha location nkamukata ahubwo hariho nabashobora kuza bagakenera nimero yawe ya telefone biri permis kuyitanga nacu bitwaye urashobora kubabwira abantu nimero yawe ya telefone ugukeneye ashobora kugutora bizovana ivyagira mbira ariko bo ashobora kugukenera ama service menshi atandukanye bo nimero yanje ni 64 150 951 64 150 950 ni WhatsApp appel normal hama ani uno munsi afisa amashuri angahe narahejeje secondaire cyangwa seconde
niyo mpamvu nakubwiye ibintu by'iwanje bizobacanga bamwe barambona iki n'iki nabwiye ibintu by'iwanje bizobacanga. Ikindi naco dusa n'abariko barasozera turashaka Ani atubwire eske uno munsi ugerageje kuraba mu bintu vy'aba influencers Uburundi twokora iki abakobwa b'aba influencers bo mu Burundi bokora iki kugira ngo barenga abanyarwanda barenga abatanzania barenga abakindi nyene hari ibintu tutaratera imbere ngaha mu Burundi jean urazi ibintu kandi ibintu kenshi birabwa cane nuko umuntu aba jean yirekura mu kwambara rero ino barenze babona urumu jean uri umuntu posting ifoto wambaye ibintu bi sexy gubere muri piscine baravuga amajambo menshi kandi natwe byaduca intege ya ivyo rero nivyo bituma tutagera kure cane. Donc mu majambo maketi mu Burundi hariho kwirekura kutarashikwa cyane kandi nyine cyadutsinya. Hama nkundi mukobwa wese yifuza kuba umu influencer Ani amuhimiriza iki? Nyine Jean itunje namubwira ni gukora atarinze kuraba ibintu by'abandi bantu ufise Jean ikintu ushaka gushikako utarinze kuraba abandi bantu byo bavuga ko abantu baraduca intege. Hama Ani ni umu influencer uno munsi yo bakubonye uri umukobwa ufise tatouage vyigisha iki societe? Nyine je nabishize ko ndabishaka ndabikunda abantu bambona bakavuga tujye mukobwa ni kirare kiniki ariko jewe ndi proud navyo. Ankora kwa natubwiye ko umukobwa wisugi. Cyane gose Hama Ani iyo uno munsi umukobwa yambara igishanga ibishanga mu nda natwa tujya ku maguru batwitwa utumwe mu nda n'utwo ku maguru imbara du chevier hama tujya tuntu c'est-à-dire quoi donc bisigura iki ku mukobwa twambara biravana wari wese je ndambara ko ari gushaza ura twambara ku maguru mu nda naho mu nda none abakobwa bavyambara kumvonya bake ntabyo nzi ko je ntabyo nambara mwese afise Jean impamvu abukambara donc uvuga ati utwambara muri we yo gushaza sawa nkuno munsi umwe mu baririmbyi bakomeye wemera mu gihugu cy'u Burundi agusavye mu ryamane Ani uri umufana wiwe bo bikifata mu gute twovuga naduhuje hama bikaba none ntacyo bitwaye ya hama bishitse urazi yuko abastar nabantu bazwiho kuryamana n'abakobwa benshi batandukanye cyane bishitse wowe mubwiye ati dukoresha agakingirizo cankwe nyama kwa nyama agakingirizo kandi kuririmba bo mwishashi bitaryoshye reka hama ikindi naco nkubu bishitse ukisanga uri kurarota ufise nk'inda ya sato Ani wokora iki muri uwo mwanya nokora iki tubana umwana wandi koma agenda wandi ndi mu mwanya Jean uvuga ati ameze neza ndashobora kwireka kandi naho nyine tubana umwana mbandi nyine no kuyakira bivanye umwanya mbandi Hama Ani ikindi naco dushaka kukubaza abakunzi bacu bamenye eske nkubu abavyeyi bawe bakubonye babwira yuko uri influencer baragutahura cankwe baguma ari bya bindi y'umukobwa gume mu nzu nyene muvyeyi bara nakubwiye ni mwe nyine vuga turacari hasi cyane rero muvyeyi bivana Jean nabo abavyeyi baba barakuriye rero muvyeyi atahura umwana nyine bivanye Jean ningene muvugana we n'umuvyeyi wawe ukamubwira ati bingenda bikora ari kwizingira nzo njama abavyeyi batahurana. Hama ikindi naco turashaka kumenya Ani amazina yiwe yose nyakuri ninde apare kuvuga Ani Smith ni Shim Agnes ya after yivyo turashaka abadukurikirana kandi bongere babimenyere no muri commentaire ndazi baraza kubikubaza Ani aranwa inzoga ntanzoga Ani aramaze kunywa itabi yego vyagenze gute ngo unywe itabi ntumwe ku nzoga nyine Jean ico gihe nagenda nagenze wanje banyitana hose twaba twicaye duteramye baranywa inzoga bakagira ibintu nyene n'ivyo nanje umunsi umwe nca ndapima n'umenga nyene byanguye neza byanduhura mu mutwe hama Ani aranwa shisha hagati ya shisha n'urumogi kuri Ani ni kihe kiri preferable je ndashisha nta muntu je akushisha naye shisha super match hama umuvinyu nta nzoga je nk'ibintu muga kave katambiye it's fine oya je ndakunda mirinda cyane
ndakunda mirinda akunda koga piscine ivyo ndibaza abantu benshi barabizi ivyo bintu bya mbere nkunda cyane koga na sport ndakora gym hama ani nk'ubu ufise umuhungu w'umugenzi donc mu besto bikasaba akakubwira urazo ntemberera hama kagendiwe akagusaba ko muryamana muri uwo mwanya wavyifata niyamirize ku bahungu ndo kuza murambwira nze mu mageto y'wanyu kuva muri mwanya ntavyo ngishoboye namwe muzonsange wanje cyane gose nakubwiye rero mugaye ikibazo nakwaje ntabakinyishuye umuhungu agusabye ko muryamana wagiye kumuraba je nta mageto y'abangu njamo bo fata ko byabaye muri iyo kawocu ufatije zovana no wari none urinda kuja kuramutsa umuhungu muhira umubesto tamukunda vraiment ega hari igihe kaba karimo fata ko wagiye warinze ugenda ukavuga ati nashitse mu geti wawe naje akabigusaba ati yani bimeze ukuntu nkura muri na situation nanje ndinze nza kuraba mu geti wawe urumva nabanemeye byose bo aho nashaka utangera impanuro kuri babakobwa usanga nk'ubu yagiye kuraba umuhungu washaka yabo mu besto canke bo bakundana muhiriwe mugabo yamusaba kuryamana ngo biravana n'ingene Jean migendane mu mufitani none rega biragoye reka twese twimvira ibintu ndashobora kuvuga ati woja kuraba umuntu muhira reka basinda gufata ankora umuhungu yibana muri ghetto mbiriza reka ndakubwire basinde bimeze Jean biravana n'umuntu ndashobora kuvuga ati nje wawe kunywa itabi canke kunywa inzoga nta bindi Erega rumwe rumarazi ibiri n'umuhungu ari gihe nyine ataba Jean ari zarimwo ya hama rero dusa n'abariko barasozera ani uno munsi mu Burundi ugerageje kuraba kugira ngo umukobwa uno munsi baravuga yuko muri population muri rusasu miheruka abakobwa ni benshi par rapport y'abahungu murafise ikizere yuko mwese muzoronka abagabo kubera iki cyangwa nimaka twose tuje kubagabo tuzobarunkire umuntu wese afise yandikiwe ikibazo nuko mudashaka gusabikanya cyo gusangira wapi kubera ntabwo nifuza gusangira umuhungu Jean umuhungu n'undi mukobwa none abandi bazoca baja herega ntitwobakuyira turi baki umwe wese afise yandikiwe mbabarira tuzobaronka ko wowe inkubu muri shwa yo guhitamwe umugabo wawe ushaka mu diaspora ushaka umuzungu canke ushaka umuhungu ari ngaha ya umuzungu naba baba ngaha gusa afise uko bagabazungu nyine nkunda umuja atuma bamutama mugabo abantu mutama nyine Jean basaba abandi bari n'umuzungu mu mutwe abantu batikomfika iki nyina ntahura Jean nk'ibyo ndimwe n'ibyo nkora nk'ibyo none ubundi horo nk'umugabo atagutahura gute mwoba mwahuriye he kugira ngo amenye Jean basi nyine hari abantu nk'uja byo bivanye n'amaposta yanje nyine nifata ku mbuga abantu benshi banyibaza ukundi kuntu ariko siko biki ani araja gusenga mperuka gusenga kuri bonane bishitse ukaja gusenga usengera muri eglise yi 3-1 mucara niyo nakuriye 3-1 mucara niyo nakuriye iyo sengera ntayo nzi ucumera nka bifesi niwe bamubajije usenga muri life center uheruka kuja gusenga ryari muri 2010 ndakubesha jewe sinja muri eglise ariko ndasenga muhira ndasenga ivyo ni n'umuntu wari we wese gusa abantu baba bakeneye kumenya ya partner muri eglise mucara muri 3-1 kumayira abiri niho nakuriye ya ani yakeneye kuja guterama muri weekend asohokera Malibu ku mutwenzi hari ya Jacinja Gera Plaza muri ville ya hama ko mbona umenga ahantu bahagoye gutaha bishitse ahantu mbajerewe hatama Jean udafise imodoka utana taxi kubona amabisi nyene biragoye kugira batore uri nko muntu atanahazi nyene dushaka kumenya none ani apare y'ivyo apare ko mu influenceuse dans la vie quotidienne mu buzima bwa misi yose asanzwe akora iki ani ntakaza afise ariko Jean nshaka kurondera akazi nkora Jean ku ma social media muri misi niyo mpamvu navuze ashaka kuba influenceuse nizo nyine ntanguye koko nyine simbuga zanje zikirwa n'abantu benshi rero mu mandazire suko bashobora no kumwona account yanje kora bavuga ati uyu mukobwa afite onesho mukurikirana nakaze karakora iki niki apare y'ivyo bigenda gute ngubeho mu buzima nk'ubu twabonye aho utaha mu kigobe nta kazi ufise amahera yo kuriha ucuye abaho canke yo kwibesha heho bigenda gute fise inzu jewe umuntu yanyinze yarama inzu niyo mba musi ndayiriha nyine harimo vyose fise n'abantu
bari muhira nyene nivyo Wow, asante sana Ani. Hama Ani nakaye kamotera abariko baradukurikirana live. nuko twabasaba gukurikirana imbuga zacu baduteze nibo Jean nimwe dufise ba boss iwacu muduteze imbere nimwe ba boss iwacu nyine turasaba ko mudukurikirana ya nivyo Hama Ani turagukengurukiye kubona washoboye kwitabira ikiganiro cacu. nandi ndabashimiye cyane ko mwaje kunemberera N'ahantu haryoshe cyane hasa neza ibintu by'amavuta tunizera ikame tunizera aha nihe yego kame tunizera ko hanyuma tugukeneza twita karibu cyane mwahabonye address ndibaza twayibonye ubwo twatoye bitugoye hama tunizera yuko n'abariko baradukurikirana ni abahimbaye abagira igico bashikiriza ni muri commentaire kwa kundi hahandi media yanyu nayo nimenya nibi media kwa kundi hama umutumire uno musi ya Liane Smith hama nkuko mubimenyereye le journaliste Blaise international emblématique mbandiga kugira ngo mbandanye ndabashikiriza buri kimwe cyose mbandanye mukora subscribe mwongera muza no kuramutsani yabahaye nimero n'abakeneye amamezo do passage arabibafashamwo hotel ma house party byose birahari ibaze abantu mufise dufete two gufeta byose birahari ibaze vraiment ivyo byose nutuganuka bafitiye mushaka gufeta manife ama house party insido suite ama chambre yo kuraramwo ameze neza rero benyo ibintu byose birahari ibaze nababandi mukunda kuja mu Kamenge namwe bwarashobora kubafasha hari amashambure meza kandi azimbutse bivana nawe ku mafaranga Jean ubugi bufise cyane gose hama rero reka tubashimira abantu bose bariko baradukurikirana tubasaba kubandanya bakora subscribe ku biganiro tubashikiriza ciao ciao bye bye